umwe wese ameze nabi bivanye nivyo yahuye navyo nivyamushikiye na condition kumbure yevuriwemo. So rero ntugire ikibazo, ntubikore wiyagiriza, ntubikore ufise ubwoba, ahubwo humura ubikore uvuga uti twese duhamagariwe guhinduka, twese duhamagariwe kwevoluwa, twese duhamagariwe gutera imbere. Kimwe rero mu bintu bikunze kutugora ku bijanye no guhinduka nuko icambere novuga tuvyumva kutariko. Guhinduka tuvyita guhindura, ariko sivyo. Guhinduka no guhindura ni ibintu bibiri bitandukanye. Umuntu yagwaye mu mutwe, umuntu yasaze, siko nta muntu n'umwe uzosanga yigeze yinjira mu mutwe wiwe ngo arabe ahagwaye hariho, siko nta winjiye indani mu mutwe ngo arabe urutsinga rucometse ahatariho, ngo arabe insinga zanyuranye haba ngo acavuga ngo yagwaye mu mutwe. Ikintu kitumenyesha ko umuntu yagwaye mu mutwe ni ibikorwa vyiwe, kuko acatangura gukora ibikorwa novuga ngo bitumvikana canke bidafise umurongo kanaka. Ashobora gukura impuzu mu bantu akagenda ari gusa akavuga ati wa muntu noneho yasaze. Ibikorwa yabikoreshejwe n'ubugwayi bwo mu mutwe, siko rero uwo muntu dushaka ko ahinduka, dushaka ko ivyo bihinduka, kumbure tutarabimenya harabaza kumubwira ngo gira effort, ngo gira gutya na gutya aya, ariko ikibazo ntikiri mu guhindura ibikorwa ariko arakora vy'ubusazi, kuko nimba yari yambuye impuzu akagenda ari gusa mu bantu, nagenda kubwire ngo naho yozambara n'umusazi yambaye impuzu, naho yozambara n'ubundi araza gusubira kuzikura canke natazikura araza gukora ibindi bintu, sinzi amene canke ibindi bintu ivyo ari byo byose, siko rero ikibazo si uguhindura ibikorwa, ahubwo ikibazo ni uguhinduka indani, ni ugukira. Rero twebwe natwe naho hantu kumbure muri uburyo mbona ibintu, uburyo mfata ibintu, uburyo niyumvira canke uburyo nizera ibintu bitandukanye, niho hari ikibazo hagwaye hagaca hatuma rero nkora canke ngira inyifato kanaka. Rero kenshi twagize akigoro ko guhinduka mu guhindura ibikorwa kandi indani hakigwaye. Nico gituma benshi twabigerageje kuva kera bikanka, kuko ikibazo ntikiri hanze, ikibazo kiri indani. Naho rero hagera ahantu ugasanga umuntu bamuciriye imigani, nko mu Kirundi turafise umugani uvuga ngo ingeso iraraba ntihwera. Kubera ikintu bimwe navuze, umusazi wo mwoza ukamwambika impuzu agasa neza, ukavuga uti ya ngeso yo kwambara nabi no kwambara ubusa mu bantu yayihevye, ariko naho yayihevye akigwaye mu mutwe, ejo za mpuzu nziza mwamambitse azoba yazisutseko ibintu canke azoba yazitabuye canke azoba yazicuritse mu kuzamba. Kubera iki? Iyo ngeso yaravye ntiyahuhereye. Kubera iki? Kuko ni changement, yahinduye ivyo hanze ariko indani biracameze kwa kundi. Rero natwe nico kibazo twakunze kugira, chaque fois batubwiye guhinduka twagize akigoro ko guhindura, ariko guhindura utahindutse reka nsubire kuvuga ngo ntaco bimaze. Ikibazo no kubanza guhinduka indani, aho no kwita sinzi ko novuga ngo mu mutima canke mu mutwe canke mu mushaha w'umuntu. Rero ni uguhinduka mu byo no kwita muri façon de voir canke façon de penser, uburyo twiyumvira canke uburyo tubona ibintu. Turafise ukuntu tubona ibintu indani muri twebwe, turafise ingene twiyumvira, kandi uburyo ubayeho, uburyo ukora ibintu, uburyo wifata mu buzima bujanye n'ivyo vyizegwa, ivyo bita ama croyance umuntu afise indani muri wewe. Urumva ivyo wiyumvira, uko ubona ibintu, uko ubona ubuzima, uko kujya kuntu wiyumvira indani, niko novuga ngo indani hawe hagose, imbere hawe hagose mu mutima, kujya kuntu ucugira n'inyifato ijanye nuko kuntu wiyumvira. Rero biragoye guhindura inyifato utabanje guhindura hahandi indani. Rero haca haza ico kintu rero co kwiyumvira, uburyo tubona ibintu, uburyo dufata ibintu, ucuvuga ngo uburyo je mbona ibintu finalement ni gute, uburyo jewe mfata ibintu ni gute. Uburyo tubona ibintu canke uburyo dufata ibintu ni façon de penser, façon de voir les choses, ni kintu gitangura kera turi batoyi, siko ni kintu wanashaka no kuvuga ngo kirimo amakosa menshi, kirimo kwihenda kwinshi, kirimo ama erreur menshi, siko kuko ni kintu dutangura mu bwana, kandi mu bwana tuba turi bato, ntituba dufise ubwenge bukwiye, ariko umwana muto
arashobora kwiyumvira ko abavyeyi batamukunda kumbure kubera bagiye ku kazi bakamusiga umwanya munini bakajana kumbure n'abandi bavukana bagiye ku ishuri we bataragera kumbure ko atangura ishuri hama ugaca usanga atanguye kwibaza ngo je baranyanka uravyumva ni kwihenda n'umwana muto ariko naho ari umwana muto ico kintu yihenzemwo ico kintu yibwiye ukutariko kenshi iyo hatabayeho kugira attention kuko atanuwubimenya kuko abibona uko kuko atanguye kubibona uko kuko kiriko ciinstalla novuga ngo mu ma croyance yiwe kiko kija mu vyizegwa vyiwe mu vyo yizeye buhoro buhoro ashobora gutangura kubona utundi dusinye twinshi bimenyetso vyinshi bimwereka ko vy'ukuri we batamukunda canke batamushaka kandi sivyo ariko nahatari byo niko ariko arabifata canke niko aravyumva wewe muri uwo mwanya siko ugaca usanga rero natwebwe justement turafise ibintu byinshi dufise uko tubibona uko tuvyibaza ko tubigira iki kuko hari ibintu kumbure vyagiye biratubako guhera kuva kera turi abana batoyi wanashaka abavyize ababinonosoye bavuga ko ntibitangura turi abana bato ahubwo bitangura turi no mu nda kwa mama wacu ugasanga turakira kungene bamerewe byimviro vyabo hama ugasanga natwe hari bimwe bitangura kutwinstaramwo hama ugaca usanga rero turafise ukuntu tumeze turafise ukuntu tubona ibintu kubera iki kuko novuga ngo twarabaye programme guhera muri ubwo bwana bwacu no kuvuga ngo twarabaye ibyo bintu byaratugize ko ingaruka bigaca bituma guhera ico gihe dutangura kubona ibintu ukutariko hama tubonye ibintu kutariko tugaca tuvyita ukutariko hama ugaca usanga no mu gukura ubuzima bwose bukurikira tugenda dukora ibintu bijanye na kwa kuntu novuga ngo twamugaye novuga ngo tugendera mu bintu bitari ukuri ariko nivyo novuga ngo birongora ubuzima bwacu nabaye akarero k'umusazi mugabo ujya musazi arafise uko ariko ariyumvira mu bwenge bwiwe arafise n'ingene ariko ariyumvamwo amasentiment muri we ibigumbagumba ariko arumva mu mutima wiwe bijanye n'ukuntu ariko arabona ibintu siko mbega biramaze kugushikira ukiyumvira yuko uburyo ubona ibintu n'uburyo wiyumvira ibintu nawe naho utari umusazi ko hashobora kuba harimwo amakosa menshi ko hashobora kuba harimwo ukwihenda kwenshi kuko twese naho bipfira kandi naho bikirira siko ukuntu tubona ibintu canke ivyo navuze by'amasentiment canke ama emotion tugira muri twebwe ivyo bigumbagumba nko bavyita mu Kirundi twese turafise aho twavyanduruye turafise aho twabikuye birafise ingene byagiye biriforma indani muri twebwe rero byinshi ugiye kuraba hari ivyiforma tukiri abana bato nshatse kuvuga ngo tukiri mu bunda kwa mama wacu hariho bimwe bitangura kwiforma kubera iki kuko hari ivyo dukura ku bavyeyi deja hama turetse ivyo dukura ku bavyeyi kukungene nabo baba babona ibintu siko kuko nkakurya umuntu ashobora kugira amaso ya se kagira amatwi ya nyina kagira siko si ivyo vyonyene baduha si umubiri wonyene baduha ariko n'uburyo babona ibintu navyo birimo mu vyo tugabana dukura kuri bo fete rero deja hariho bimwe tuba twakuye deja ku bavyeyi ni ukuvuga ngo tuba tukibifise tukiri mu nda kwa mama hama turetse n'ivyo hariho n'ibindi bidushikira turi mu nda igihe ba mama wacu baba bibungenze baba dufise mu nda zabo ugasanga kumbure igihe yaragufise mu nda nimba yarafise ikibazo cyo guhagarika umutima cane kumbura atinya ko wopfa iyo nda ntayishikane canke kumbure nimba yarafise ikibazo c'ubukene ariko aribaza ingene azokubeshaho canke akaba yari umuntu yarafise umunezero mwinshi akunda kuryoherwa no gutwenga canke ugasanga yari umuntu ariko arahunga muri ico gihe habaye ibibazo canke ugasanga bari mu ngorane na papa wawe n'uwo bubakanye muri ico gihe ugasanga rero ni byinshi ivyo bintu vyose ivyo bintu baba ariko bariyumvamwo natwe biraza bikadukora ko bikadushikira turi mu nda kwa mama wacu rero murumva yuko uburyo tumeze uburyo turi conditione uburyo bitugira ko ingaruka ivyo bintu bidutangura kera cane turi bato tutararonka ubwenge bwo kuvyiyumvira no kubihindura tutazi nico twobikorera hamuca ufata rero imyaka yose umwana agenda arakura siko kuva ku myaka ubusa gusha ku myaka sinuka 7 canke 9
iyo myaka yose umwana ariko ariga, ariko araraba ingene abandi bavuga, ariko araraba ingene batambuka, ariko araraba ingene bagira, ariko aragira ivyo bintu byose akagenda vyanregistra indani muri we, siko akagenda nivyo agenda yanregistra, nivyo agenda yakira muri we nk'ukuri, kugira ngo bimufashe ingene nawe azohora atambuka, ingene azovuga, ingene azoja mu bantu, ingene azosurviva mu bantu, ingene azoshobora nawe ne kwakirwa mu bantu, agenda yakira ico no kwita ayo ma information yose ariko arakorekta muri ico gihe. Muri ico gihe ariko arakorekta ayo ma information yose umwana akiri mutoyi, hari ibintu byinshi biba. Hari umunsi abavyeyi bavuye ku kazi barushe, hari umunsi sindabizi kumbure habaye ingwano mu gihugu, hari umunsi umuvyeyi bamukuye mu kazi, ugasanga rero muri ivyo byose bagenda baracamwo, umuvyeyi arashobora gushavura, ugasanga uwo mwana ahejeje nko kumena ikiyo atabibonye canke ikirahuri, ugasanga umuvyeyi arashavuye amubwiye wakijujuwe, kuko inguvu abivuganye n'ishava afise kumbure itavuye kuri ico kirahuri amenye conyene ko bivanye n'ivyo ku kazi vyagenze nabi, akazi kahagaze. Rero uwo mwana avyakira nk'ukuri, siko akibwira ati ndi kijuju, siko kabera ati foko ronda bingene nzohora ndabigenza nkanyegeza ubujuju bwanje canke kugira ubujuju bwanje ntibunteze ingorane ariko ndi kijuju. Uravyumva? Si ivyo vyonyene rero umuvyeyi arashobora kuba yashavuye akakubwira ngo uranshisha, urumva agaca yumva umengo okay ndashisha jewe, ndashisha abantu benshi, umva nimba ndinze nshisha mama sûrement ko nshisha. Uravyumva? Ndiko mvuga bibi ariko ni byiza nuko bavyakira, siko ugaca usanga rero tuja gukura, tuja guca ubwenge, tuja kwimenya no kwidebuya mu buzima mu bintu byinshi, dufise ibintu bitari byo byinshi twamaze kwakira muri twebwe. Kandi ivyo bintu n'amaconditionnement niko turi programme, ni bimwe navuga ku musazi. Donc usara mu mutwe sinokubwira ngo wifate nk'umuntu adasara kuko urumva urasara. Na twebwe twononekaye muri ubwo buryo, hari ibintu tutangura no gukora uko utariko. Rero abantu babonye ivyo dukora uko utariko, bakaca aba ari byo bakundana, bati kubera kumeze gutya, kubera gukora ibi iya. Ariko ikibazo burya si bijya bintu mubona ndiko ndakora uko utariko. Ikibazo nuko kuntu meze uko utariko indani muri jewe kuntera gukora uko utariko. Uravyumva? Ugaca usanga rero uko abantu babimbwira, uko abantu banshavurira, uko banyanka canke uko bashobora kunjeta ntibanyakire kubera ukuntu meze, nkaca nibaza nteka ngire akigoro. Muga akigoro kose nkora nako mu bikorwa, ariko simba niko mpindura hahandi indani hameze uko. Rero naho no hindura ibikorwa indani hakimeze kwa kundi, ni hahandi rero vuga ngo ingesira araba ntiwera biza kugaruka hahandi. Kubazi ibintu bya pilotage automatique, haro nk'ubwato canke ushobora gusanga barabuprograma, murabizi ivyo muri no minsi ngende bimeze, bagashiramo adresse yaho buri sanse kuja. Rero ubwo bwato burashobora kugenda, ariko kumbura ugeze mu nzira ukavuga uti ndashaka guhindura, sinshaka kuja hahandi, ndashaka bukate bugende hariya. Rero urashobora kugenda ugakata ugwana na volant, sinzi ko bayita volant y'ubwato, ugwana nayo kugira ngo bukate bufate indi direction. Mugabo naho we uri kuragwana ngo bufate, bwo buri programme kuja hariya. Rero uraza kugwana ugwane, ariko wewe hari gihe uza gusamara urekure ya volant icekata yisura gufata ya direction, siko canke uraza kugwana, hari gihe swa tuza kuruha, hari gihe usamara, hari gihe uja mu bindi, siko ico gihe cose kenshi rero bakunda kuvuga ko igihe turi conscient tugwana ngo ni gihe kitarenga ibice 5% by'umwanya wacu. Ibice 95% dukoresha ico bita automatisme, dukoresha hakora bya bindi bitwanditsemo. Uravyumva? Rero nico bituma naho tugwana ngo duhindure direction turiko turafata, igihe indani programmation itarahinduka, ibikwanditsemo bitarahinduka, naho ugwana uraza gusura kuruha canke usamare canke urekure bisubire bifate ya nzira. Rero nico gituma rero guhindura ibikorwa kenshi sinokubwira ngo ni bibi, ariko si ho gushira inguvu zacu. Inguvu zacu dukwiye kuzishira indani, kuraba ivyanditseho kugira bari byo duhindura, siko abandi tubareke, tubibagire, tubashire iruhande. Sitagwe ngo wimvire papa wawe, sitagwe ngo wimvire mama wawe, sitagwe ngo wimvire abo muvukana, sitagwe ngo wimvire abo mukorana, abo mwigana, abo mubana, umugore wawe, umugabo wawe, abana bawe, ibyo barabakubwira. Si ivyo ndiko ndakubwira. Ivyo byose tubishire iruhande, tugaruke kuri wewe. Ndakubaze ngo mbega wewe ufise igicapo ikihe cawe? Mbega wewe wibona gute? Siko ata muntu numwe ari iruhande yawe, wewe ubwawe wenyene iyo wimvire kuri wewe.
mbega wumva umengo urabereye gukundwa? Eske wumva umengo urakunditse? Mbega urikunda wewe? Urafise impamvu wumva ziguha kwikunda? Mu ncamake nshaka kukubaza ngo wibona gute? Siko hamba ndakwaza ikindi kintu, wumva umengo mbega wewe urashoboye? Kumbura ushobora usanga ari benshi baza ati reka baranyihenda ko je bibaza ngo ndashoboye, kumva umengo nivyo bahenda, so sishaka abandi bantu ushaka wewe. Mbega wewe wibona gute? Eske wumva umengo uridinye nawe y'ibintu vyiza? Wumva umengo nawe urabereye ibintu vyiza? Urumva, ndashaka kubwira ngo ufashe umwanya ukisuzuma, ukiraba, ugasubira indani muri wewe, ukibaza ivyo wewe ubwawe wibaza kuri wewe. Siko aho honyene haraza kukwereka ibintu vyinshi, ahantu kumbure hagwaye kandi hakwiriye gukosorwa, hagatorerwa inyishu, hagakira, hakamera neza. Kuko ni hamera neza turetse ko bizogwa kumererwa neza, ariko uzotangara ingene hari ibikorwa byinshi canke ibintu byinshi wahora ukora ukutariko, canke wahora wumva ushaka gukora vy'ibibi, ariko kumva ibintu ibyo byose bikobera kuvamwo vyaheze, ukabura iyo vyaroye, ukabura inguvu zavyo zaroye, ukabura inyota yavyo aho yaroye. Mewe waje akora bagasana kubera iki? Tout simplement kubera uri kuramera neza indani muri wewe, nta energy ugifise yo kuja gukora ibintu bitari. Siko rero nshaka kuvuga ngo banza wigaruke ko wirabe, uvuge ngo wiyizi gute, wibona gute. Kuko nkuko nabivuze muri video iheruka, byinshi sukuri ni binyoma. Kuko uzorabe abantu benshi ubabajije ngo mbwira amadefo yawe, mbwira ibintu ukora nabi, mbwira ibintu udashoboye, mbwira ahantu wewe uri munsi y'abandi, mbwira, ubabwiye ngo bavyandike ku rupapuro, benshi usanga bashobora kuzuza ikaye yose bakwereka ahantu hose batari neza, batabereye, batagizike. Ari ugasanga kenshi ubwiye abantu ngo mbwira ibyiza vyawe, mbwira ibyo ushoboye, mbwira ikintu umva ko muri iki vraiment jewe ndateye imbere, muri iki jewe ndi mwiza, nduhatari, ndabigira neza. Ugasanga abantu navyo kenshi batora, ariko bagumana bijya bibi. Rero ndashaka ngo have ufata umwanya urabe ivyo bintu. Siko hama d'avance ndakubwire ngo ntugire ubwoba bwo kunabiraba, ntunatinye kubiraba, ariko uvuga uti reka ndabe ibibi byose nihenzemo kugira ngo nshobore gutangura kubikorera ko mu mutwe hahinduke. Kuko mu mutwe ni hahinduka, mu vyimviro ni hahinduka, mu mutima ni hahinduka, n'ibikorwa bitegerezwa gukora.